Bwana Yesu asifiwe. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu, nongera kubaha ikaze muri kino kiganiro c'amasengesho kuri televiziyo ya Heritage. Rero ndizera ko mukomeye, ndizera ko meze neza kandi mushima Imana aho muherereye. Ni Pastor Jules HAKIZIMANA muri kumwe muri kino kiganiro. Ndagomba tugane hamwe amajambo dusanga mu gitabo ca Ezekiel ibice 37. Iyi passage abatari bake bashobora kwa bayizi. Ndagomba rusome, turaza gusoma ama verse make kubwo imvo z'umwanya, ariko bishobora yosoma iyi passage yose gushika ku murongo waho naho geza ku murongo wa 14, ariko ushaka kuyitahura neza wona heza chapitre yose. Haravuga ngo Ezekiel yerekwa ivy'amagufa yumye. Uko koraho kwanje ko asohokana ndi muri mhemu wewe, anshira hagati mu kiyaya cuzuye amagufa, ancisha ijya nino yayo, maze mbona ari menshi cane muri ico kiyaya kandi yari yumye gose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbega ya magufa yoshobora kuba mazima? Ndishura nti, mwami uhoraho, ni wewe wobimenya. Bwana Yesu asifiwe. Aya majambo n'amajambo tubona ahanini twumva haguma havugwa amagufa yumye, kiyaya c'amagufa yumye. Hano ni Ezekiel yariko yerekwa Abisirayeli, eta Abisirayeli barimwo naho bari mu kinyago, ubuzima barimwo, uko Imana ibabona. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo ukuboko koraho kunsohokana hanze ndi muri mhemu. Mu yandi majambo, Imana igirira ubuntu Ezekiel akugwa mu mubiri, cankwe Imana imujana mu yindi dimension yo gushobora kubona ivy'amaso y'umubiri atabona. Abona Abisirayeli ibihe barimwo, abona igihe barimwo bagereranywa n'amagufa yumye. Amagufa yumye, wari wese yumvise amagufa yumye nyene urumva ko ari ikintu kitagira ubuzima, ari ikintu cakankaraye kiri ngaho. Nibwo buzima bwagaragaramwo Abisirayeli. Noneho Imana irabaza Ezekiel ati, mbega mwana w'umuntu, kino kiyaya kirashobora kuba kizima? Kino kiyaya c'amagufa yumye kirashobora kuba kizima? Mbega buno buzima bano bantu barimwo burashobora guhinduka? Mbega kuno kumagana kugaragara mu buzima bwabo birashobora guhinduka? Nico kibazo no gitumbereza no kuri wewe uriko urakurikirana kino kiganiro c'amasengesho. Mbega eta yimwe mucankwe uko wiyumva ukomeze, uribaza ko bishobora guhinduka? Urizera ko bishobora guhinduka? Ezekiel hano aravuga ngo ni wewe wobimenya Mana. Jewe birashoboka yuko mbona ko bidakunda vy'ukuri. Igihe bamaze hano mu kinyago, ubuzima mbona barimwo, jewe ndabona ko birashoboka ko jewe ndabiraba hari igihe bitohinduka, ariko wewe niwe wobimenya Mana. Ezekiel ntiyigeze arimita Imana ngo ntibishoboka. Peut-être kuri we arabona ko bidakunda, ariko aravuga ngo niwe wobimenya. Reka ndakubwira, ibihurimwo n'ubuzima urimwo ntiwibaze ngo ntibigishoboka. Ubugwayi n'ingorane urimwo, ubwenge bwawe bushobora kuba kubwira ngo ntibigikunda. Scientifiquement ndabona ko ntibishoboka. Ndavye uko abantu babivuga, uko science ivuga, ndavye ibinabiriya, nukuri ntibishoboka. Bino bintu ntibigikunda. Iyo sirangaje y'abantu b'Imana. Ezekiel avuze ngo ni wewe wobimenya. Nivugo igaragaza kudahakana. Okay, jewe opinion yiwanje ntacu, ariko we Mana, wewe niwe ubizi.
kandi wewe rero uranabishoboye. Haleluya. Bene data, ndagomba wizera Imana, ndagomba wizigira Imana. Kino gihe Imana yaciye ihamisha Ezekiyeli irambwira ngo umviriza rero, haguruka utangure kuvugishwa hejuru ya kino kiyaca amagufa yumye. Mu yandi majambo, muri uwo mugambi Imana icirakorana na Ezekiyeli. Bene data, ivyo biye kugira ngo bihinduke, Imana irakeneye participation yiwawe. Imana irakeneye uruhara rwiwawe. Ugo ruhara soronde ne gukora ico Imana ereke irakubwira. Nimba Imana ikiragusugumira gusenga, senga. Nimba Imana ikiragusugumira mu ijambo ryayo, risome. Nimba sindabizi uburyo Imana ikiravugana n'umutima wawe, ariko Imana iragomba uruhara rwiwawe mu mpinduka z'ivyo bintu. Imana irashoboye byose, ariko iragomba gukorana nawe. Nico gihe Imana yabwiye Ezekiyeli ngo haguruka. Haguruka biragusaba effort kanaka. Kugira ngo ibihe bihinduke ku buzima bwawe, biragusaba effort kanaka. Ezekiyeli arahagarara, atangura kuvugishwa hejuru ya kino kiyaya caya magufa yumye. Umurongo wa 4 arabongo arongera ambarira ati, vugira kure ya magufa uyabari ati, yemwe mwa magufa yumye, nimwumve ijambo ry'Uhoraho. Uko niko Umwami ahoraho abarira aya magufa atengira nshira imwemu muri mwebwe, nuko muri abazima. Haleluya. Hano Imana ariko irakominikana n'ubwoko bwayo. Imana ariko iravugana n'ubwoko bwayo ivyo igomba gukora mu buzima bwabo, ivyo igomba guhindura mu buzima bwabo. Gomba gushira imwemu muri mwebwe. Haleluya. Mumaze igihe atabuzima, mumaze igihe mwumva mwumye, mumaze igihe mwumva atakigenda, ariko mviriza rero, gomba gushira imwemu muri mwebwe. Haleluya. Mwene data, muri mwanda gomba ivyizigiro vyawe bibeho. Imana yasho umugambi wo guhindura ibihurimwo. Imana yasho umugambi wo kuzora ibihurimwo. None Imana ikaguha ubugingo, ugasubira kuyumva, ugasubira kwinezerererwa. Ngo kandi namwe muri abazima, ngo kandi ngira mbashire kw'imitsi, bazane kw'inyama, barenze ku rukoba, bashire kw'imwemu, nuko muri abazima. Kandi muramenya yuko jewe ndi Uhoraho, nuko ncavuga nk'uko mbariwe. Ezekiyeli vy'Imana ikirambwira vyose arabikora. Aravugishwa hejuru y'ico kiyaya, aratanga message ku Bisirayeli. Nawe uyu munsi ndiko ndakubwira ico Imana igomba ku buzima bwawe. Imana agomba ku restore ubuzima bwawe, iragomba kunagura ubuzima bwawe, ariko biragusaba nawe uruhara rwiwawe kwizera ico Imana ikirakora. Iragusaba uruhara rwiwawe guhaguruka, kwikangura, kuryohererwa Imana, kwizera Imana n'izina rya Yesu. Ico Ezekiyeli yahamagarirwa gukora yaragikoze ku bwoko bwayo. Ikiyaya rero ukomeje kuvyumva, urumva ko ryari hanga rya Isirayeli ryariko rirabwirwa. Imana igira ko ibasezeranya ku murongo wa 12, none vuga ubabarire, acoko niko mwamuhoragize. Ehe, nzorangaza imva zanyu, baduze muve mu mva zanyu mw'abantu banje, kandi nzobashikana mu gihugu c'Isirayeli. Haleluya. Umaze igihe ugerereye kure y'Imana, umaze igihe umeze nk'uwatwe nk'inyagano, umaze igihe wumva umengo ntiri mu kibanza cawe, umaze igihe wumva umengo haleluya hari ahantu kana kutakariye, ariko Imana igira ko ibasezeranya ngo zorangaza imva zanyu, zobaduza bashikane mu gihugu canyu ca Isirayeli. Haleluya. Zobazora, nzobakora mva za, nzobakora ahantu mu mwijima, ahantu mwugarijwe, ahantu mwugaraniwe, baduze mwidegemvye, basubize iwanyu. Imana ihabwa icubahiro. Ndagomba wizere kugirirwa neza n'Imana, ndagomba wizere gutabagwa n'Imana, ndagomba wizere ibihe bishasha. Umaze igihe ugwaye, umaze igihe mu ngorane, umaze igihe wumva umengo ugereye kure y'Imana, ariko Imana agomba ku restore ubuzima bwawe. Imana agomba kunagura ubuzima bwawe. Nuko muzomenya yuko je ndi Uhoraho, igihe nzoba ndaganje imva zanyu nkabaduza mukava muri zo mw'abantu banje, kandi nzobashikana
nzobashira mu muhemu wanje mube bazima bashira mu gihugu canyu bwite maze muzomenya ko ari je Uhoraho nabivuze kandi ndabishikije. Nikora hagize Imana ihabwa icubahiro. Ndagomba dusenge Imana. Mbega wizeye muri uyu mwanya? Mbega witeze muri uyu mwanya? Mbega umaze igihe mu bihe bimeze gute? Mbega wumva umeze gute? Hari abantu batacumva presence y'Imana, hari abantu gusenga bisigaye vyaranse, hari abantu ubuzima bwabo bwarakomanaye bwaragumye, ariko uyu mwanya niwizera uragirirwa neza n'Imana. Imana irongera kuvomera impwemu yawe, Imana yagusubizamo ivyizigiro, Imana yagusubiza mu kibanza cawe. Ndagomba duhamagare ukubaho kw'Imana, ubwiza bw'Imana ku buzima bwawe. Uhoraho turagwaye icubahiro, uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza, uri Imana yo kwizigirwa. Mw'izina rya Yesu nagushimiye kubw'ijambo ryawe. Bibiliya ijambo ryawe rirambwira neza Mwami, haleluya. Usezanira Abisirayeli Mwami Imana kubasubiza mu bihe vy'ubwiza, kubasubiza mu muhemu wawe bakanagoka. Ndasengeye umuntu yumva umengo nawe nyene ari ahantu yumye, ari ahantu yumva atabuzima. Reka ubavomere, reka imvura yawe igwe ku buzima bwabo, reka bongere kumva ubwiza bwawe, reka bongere kumva ubushobozi bwawe, reka bongere kumva ububasha bwawe. Ubuzima bw'Imana babazemwo, amavuta y'Imana bazemwo, inkomezi z'Imana zibazemwo, igicu c'Imana kibazeko, ikirere c'Imana igaragare ku buzima bwabo. Abagereye kure bongere basubizwe hafi y'ubwiza bwawe. N'izina rya Yesu Uhoraho Mwami, bana n'ubwoko bwawe, Uhoraho Mwami, bazore bakuraho bagerere, bakoraho bugaraniwe, babohore, batabare n'izina rya Yesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Soko bwiza bwawe kuri bo, imwe muzabo zongere ukumva, bumve boroherwa. Imaze igihe bazibiye, Mana yawuza gusenga, yawuza kwizera, bibatuma bakure yawe. Ndavuga ngo wongere kubavyora, wongere kubanagura, wongere kubashoboza, ubafata ukuboko, ubarongore, babana bawe, o Imana yabo. N'izina rya Yesu ibe vyawe Mana bibazeko. Haleluya. Turagushimiye Uhoraho, turagutaziriye. Uri Imana, uri Imana, uri Imana. Obahe ugira ijoro ryiza ry'ubwiza bwawe, ryogirirwa neza, ry'umunezero, ry'ivyizigiro, ijoro ryo gufata ingingo yo kongera kugendana nawe. Ndabona Yosuwa avuga ngo ariko jeho naho mu nzu yanje twahisemo gukurikira Uhoraho muri vyose. Ndasenga ngo bano bantu Mana bongere gufata ingingo yo kugendana nawe, bongere gufata ingingo yo gukurikira muri vyose. Uhoraho uhabwe icubahiro, utazigwe, n'izina ryawe ryubahwe ubu n'ibihe vyose Mana, n'izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahezagire, mugire ibihe vyiza, mugire umugisha, mw'izina rya Yesu, amen.